Ndabaramukije inshuti zanje munkurikira kwishene ya YouTube Daniel Mugisha. Jewe nje kugira ngo ngire inama abakobwa n'abagore mbere n'abagabo bari mu bihugu by'Abarabu canke n'ibindi bihugu vyanka bya Saudi Arabia, Omania canke za Kuwait. Mwe muhura n'ibibazo iyo murongitse amafaranga mu Burundi. Nagoma ndabagira inama uburyo mwobikora mukirinda kwibwa canke amafaranga yanyu mukayarinda kwazimira. Ni ikintu gikomeye nkoze rimwe sinzi bwagikore, ariko ngoma nabagira inama. Mu nama nza kubagira sinama ziri kanuni, ariko ndaza ndagerageza kugereranya kugira ngo wumve mu inzira we yo gufasha kuzorungika amafaranga mu Burundi yawe ntapotere. Ubwa mbere muramaze kubona ko umugwi w'abari muri kontra nubwo uhura n'ivyago mu kurungika amafaranga ntungana n'umugwi w'abantu bataye amakontra abari mwibarabara canke hariho abari mu mabarabara mu buryo butandukanye. hariho abagiye mu makontra bagatoroka, hakaba hari n'abavuye mu Burundi kera uwo mugambi wo kuba w'amakontra utarabaho, hanyuma abiyarandije bakagerayo, aba nabo bari mwibarabara. Bano rero baba bahabaye batagira vyangombwa, ibi murabizi. Ama igama ntayo bafise canke twita identity ntazo bafise, byumvi akaranga muntu. Byumvikana yuko rero ivyago bishikira abadafise iranga muntu igama n'abayifise ntibingana. Abari muri kontra bashobora kwifashisha ababose babo bakabafasha kurungika amafaranga mu Burundi, ariko utari muri kontra wewe ntashobora kuronka umufasha kurungika amafaranga, kuko atinginze umuntu utari muri kontra nk'umuntu atarose zanzira bacishamo zo ku ruhande, ashobora kuronka undi muntu amufasha akamurungikira. Kuko rero burya kurungika amafaranga cyamara ikibazo mu bihugu ibi by'Abarabu canke ibihugu biteye imbere n'Uburayi na Amerika. Ndanababwire ko ibibazo mufise ngaho mu Barabu ntimubifise mwenyene, n'abandi bari muri bya bihugu vya Amerika n'Uburayi nabo nyene urukura amafaranga muri kiya gihugu uyarungika mu Burundi canke muri Afrika ntibiba vyoroshe mu goho babigendeka. Rero mwebwe nagoma ndabagira inama, ndabereka uburyo mwokora ku buryo mwirinda kwibwa, kandi bizokunda uwo vyumvira neza ntatwagwe n'ibihababo. Bano bari muri kontra bobo murumva ko babwira ba boss ni muturungikira amafaranga. Abo rero niyo bocisha kuri ya karata y'umuntu runaka, niyapoteye barashobora kuyaburana akagaruka kumbure, akagaruka kuri ya karata kwa boss yagiye kuburana ati umuntu nahaye amafaranga ntiyashikanye, hakabimburana muri banke bagakura amafaranga kuri ya karata mu gihe kumbure yugariwe ko canke yahagaritswe, agasubira kwa wundi yarungika, hanyuma agahereza umukozi. Iki ni kimwe. Umuboss ashobora no kugufasha kuva kuri banki akakugurura konte yawe mu gihe uri muri kontra office kakarata ka identity bita igama, hanyuma we mu kurungika ukaza bigira kuri banki ugacishamwe wowe nyene ukarungika mu Burundi. Mu Burundi rero hariho inzira zibiri wonungika mu mafaranga. Hariho kuri Western Union, burya buhinga ni bwiza cyane, nubwo ushobora guhomba makeya mu gongo banabwira uko bigenza. Ukirungiye kuri mu by'Abarabu ubwira muri banki ndungitse mu Burundi ariko babahe amadolari, uvyibagiye bashira muri beef mu mafaranga frabo y'amarundi, ukarungika mu yo muri Arabia. Mvuze Arabia mu ntunge mbavuze mu bihugu byose muze muravyumva ko navuze na za Kuwait canke Omania. Ayo mafaranga hariya baca bayabahereza mu marundi, ucuhomba bakuvunjira ku giciro c'300 na sinzi igiciro ca leta y'ikiriko ubu, mugabo ucuhomba. Ariko babwiye ngo aya mafaranga ndungitse mu mafaranga yo ngaha muri mu ma real yo ngaha nk'akarorero, nshaka ko hariya baca bagira exchange bagaca bahindura mu madolari. Nimurungitse ayavara amadolari 300 bakaza kuhereza amadolari 300 hariya, bakazoca bagenda kwivunjishiriza kuri marché noire.
muri za bureau de change z'i Bujumbura, ubu idolari riri ku bihumbi 550 amafaranga y'amarundi, mu gihe banki bavunja nko ku bihumbi 300. Rero uvuze ngo utababwiye ngo babahe amadolari baca babaha amarundi bakabavunja kuri cya giciro ca leta kandi ntubihindura. Mu kubihindura bisaba ko ugenda muri banki bakababwira ati amafaranga bandungikiye jewe sindayatora, yasubize uriya muntu yayarungitse. Baca bafata bagakata ku duce dukeya, ariko ni procedure ndende mu vyumve, ntimuze mwana bipime kuko vyo ntimo bishobora. Bagakata ku duce dutoya bagaca bayasubiza ba muri yarungika muri Omania, nawo mwanya ntiyo buronka kuja kuyakura kungira kuyatora. Agaca abwira banki rero ti amafaranga akagira receive akayakira amafaranga, hanyuma agaca yongera akarungika bushasha, ivyo yihenze ko nimbara amazina nimbari iki akabikosora, akavuga ati nimo bahe mu madolari. Iyo ni procedure ndende, murumva ko si ibintu biba vyoroshe, si n'ibintu vyo ari we wese. Vyiza nuko ugiye kurungika ubabwira ngo ndungitse muri Western Union, ndasavye muze kubaha bashire mu madolari, mu Burundi bakabaha amadolari. Niyo bari 195 niyo ari 200 bayabaha uko nyene, kandi ugiye kuvunja bigenda neza urunguka. Muzoze murabikora gutyo. Iyi ni inzira imwe y'abantu bari muri kontra bari kumwe n'ababose babo bashobora kubafasha kuja kubarungikira amafaranga babugururiye konte. Iyo bose babona hakwemereye naho ni kwa kundi nyene, ariko babose keshi ntibakunda kurungika ari amazina yabo ngo barungike mu Burundi canke mu bindi bihugu, kuko biba bisa nuko aribo batanze ayo mafaranga kandi babikoze keshi. Hari usanga bagira n'andi ma transaction canke bafise ayandi ma benefit ba profit hariya mu bihugu barimwo, ntawomenya, usanga bitaba byoroshe. Rero vyiza nuko wewe yo kugurura konti bibaye nk'ibishoboka mu kurungika mu Burundi, ukaza kurungika wewe nyene, mukajana kana guherekeza canke akagenda umushoferi akutwara kuri konti ukarungika mu izina ryawe, niho babwira ngo nshaka bashire amadolari. Nta n'amajambo menshi niwe utobiza icarabo asabwa, murumva ko vyoroshe. Ubwira ko ushaka amadolari baza gutora amadolari hariya mu Burundi, apana Barundi, aho ntuzohomba. Amafaranga yawe azoyatora gene kuri marché noir bakuvunjire kandi neza. Nubwo bazogukata ko amafaranga yo kurungika, uzocuza urarindira ugire nk'amezi 2-3 uyarungikire rimwe, aho uzoca usanga bagukase, kuko iyo urungitse make baragukata menshi. Nk'akarorero urungitse nk'amafaranga $100 avamo $100 mu Burundi, usanga bagukata nk'ayo bagukata urungitse ayavamo amadolari 300 canke 400. Niyo mpamvu ari vyiza gufata amezi 3 ugakora, hanyuma gaca ugenda kurungika amafaranga ukayarungikira rimwe mu Burundi, wabanje kwegeranya amafaranga kugira ngo nibagukata iyo transaction bayikate ku mafaranga y'amezi menshi, kuko ubikoze ku kwezi bakagukata, no kukundi ugasubira bakagukata, no kukundi bakagukata. Usanga amafaranga ukase mu mezi 3 ari menshi, bikarutwa nuko ari gutuma ubika yo amezi 3 ukazoyajanira rimwe bakagukatira rimwe makeya. Iyi ni impanuro ya mbere mpaye abantu bari mu makontra bagomba kurungika amafaranga mu Burundi baciye mu buhinga bwa banki kuri West. Hariho ubundi buhinga bambwiye bwa MoneyGram. MoneyGram nayo nyene ibino byose ndababwira, kandi ushobora no kubikorera mu muhira. Ku bantu musobanutse, iyo wuguruye konti hariya baca baguha app, uja kuri Play Store ugatereshereja iyo app, ukinjizamo ama mode pass baguhaye canke ama username, hanyuma bakakwigisha kubikoresha. Banashaka nahajya muri banki babikwigisha kujya guha amafaranga, na boss babashobora kuyakura kuri konti yiwe akashira kuri ya konti yawe yakugururiza, hanyuma ugacufata ya mafaranga wowe nyene mu telefone yawe uri muhira, ugaca uyarungika kuri Western Union mu Burundi. Cyangwa ufise yo konti yawe wasize wuguruye, ifise bimwe bisabwa byose bakoresha online bya IBAN, za nimero batanga murazibona, ugaca ucisha ko kuri
ukura muri konti yawe utransfera muri ya konti yo mu Burundi birashobora gukunda. Ariko ibi bikunda ku bantu bagiriwe amahirwe amwe ataronka bose yo kwiga. Murazi ko tutize twese ntimwize mwese, ibi niko turavyibuka. Abatize rero batazi nk'ivyo bintu kuko usanga ari operation ndende, aho muca mwikora ku bantu babafasha kuko biba bigoye. Warize rero canke waragira amahirwe yo kugurirwa konti hariya, aho ufise amahirwe menshi yuko kwibwa utibwa. Ico numva ko ari kindi. MoneyGram nayo ikora nyene nka Western Union. Amafaranga iyo yarungitse aragera mu Burundi kandi akagerayo neza. Naho nyene mbere bavuga ko abayikoresha MoneyGram ngo yoba idakata cyane ahubwo gusumba West. Wewe uhitamo rero woja kuri website ukaraba ugiye kurungika ukoresheje MoneyGram ayo bagukata na Western Union ayo bagukata, usanga biriko. Bigasha bigufasha kumenya icyo uzokora mu kurungika, icyo uzozukora mu kurungika. Ico ni kuba ari muri kontra, kandi ndumva ntaco norenza ko kumbure ninasoma commentaire mugize ikibazo mumbaza muri commentaire nzosoma commentaire, nzogaruka nkora ikiganiro ndabishure. Numva noza ndashishamo hano nkabafasha uburyo mwogabanirizwa kwibwa amafaranga mwe muri bihugu by'Abarabu, kuko muraruha cane kandi mumaze kwibwa natwe muri ko muratubwira ibyabashikiye mu kubigeza kure natwe bikaturuhisha. Ubwo ni kurwana urugamba rw'ukuntu rero twogabanya uko kuntu mwibwa, nivyo natwe twumva vyo duhiteka, ni navyo tunezera. Ica kabiri ngomba nze ku bantu bari mwibarabara hari abantu bahari badafise aka kantu nyene kakabaranga nk'akaranga muntu ka igama. Namwe mufise ingorane ikomeye kuko mweho mufise amahirwe make yuko amafaranga yanyatibwa, kuko bano bantu mucisha ko amafaranga icya mbere sabantu bafise ama office officiere, bafise ama office officiere ibiro vyemewe n'amategeko mu Kirundi ciza. Bamwe bavuga ngo uragenda aho ku biro ukinjira akatsi mashini akagira transfert kuva muri Arabia gushika mu Burundi, Uburundi bubizi na Arabia bizi. Oya Arabia bizi ko uwo muntu ari ngaha arunyika amafaranga mu Burundi. Baje abantu bunuje ko amafaranga buri munsi mubanze mumenye ko ari ba magendo. Haje muzobona uyu munsi babaha ikarata mucishako, ejo bakabaha iyindi. Bisigura yuko abari karafata amafaranga mu muha ayatambagiza mu makonte, kuko ndaza kubabwira impamvu bugara zino konte. Iyo babonye konte ije ku mafaranga menshi irahura n'ibibazo barayugara. Ivyo kumbure ndaza kubigaruka ko mugabo nagomba ndababwire uburyo namwe mushobora kwigwanako. Nukuvuga ko gufata amahera ugaha umuntu adafise office yo kununika amafaranga, imisi yose uzobikora uzotegekanye ko harimo risk yuko ashika nuko adashika. Ashobora kuyakwiba wenyene akayakurya kuko atawuzomwitwarira. Mukuya muhani mwandikiraniye kandi niyo office nta office je kumwitwarira ko canke nta agence afise ngaho irungika amafaranga, kuko igituma batabikora birahenda mu bihugu by'Abarabu bagusamahera menshi. Sinkabujya ko mu Burundi ushobora gufonda akantu ugaca ugakoresha nta ngorane nyene nimba urungika amafaranga ukayarungika. Oya hariya birasaba ko uba ufise vyangombwa bikomeye, umutahe ukomeye mwinshi, n'ubwishingizi ku bantu bazohura n'ivyago mu barungikira amafaranga mu iyo ntuze yawe. Ukagira na limite kumbure ushobora kutarenza sinamenye bivanye nawe nayo watanze ko kwishingira. Abo rero ntibabaho. Niyo mpamvu muzobona muri ko mucisha kuri ba Ismail Rwigamba bakabarya imiliyoni
500 z'amarundi akegeranya amafaranga. Ismail Rwigamba yariye amafaranga amamiliyoni ashika imiliyoni 500 z'amarundi, yaziriye abarundi bari muri Arabia Saudite. Abarundi kazi nibo bari beshi, nubwo harimo abarundi bakeya. Yariye ari ayasangiye na nyina wiwe gushika naho atungisha mwene wabo ari muri South Africa. Kubera ubutunzi abasuma banduruka baramurasa baramwica kubera amafaranga menshi bafise bivye abarundi kazi. Nk'iki ni ikintu nabo nyine urumva n'abantu bayiba hari gihe babikuramo umuvumo kubera ko bariba hama bakazurukuramo ibyago. Sinezerewe n'ibyabaye mu ntunge, ariko mugabo murumva ko n'Imana iba yahanye abantu bagiye kwiba guhemukira abantu barusha. Ismail Rwigamba ni akaroro kamwe. Muri misi hariho igituma nkoze kiganiro bino Vyo Salum ariko akoresha abarundi kazi batandukanye ba Dadalawo n'abandi, bakarondera abakobwa bagomba kurungika amafaranga bakayacisha kw'aba bakobwa, bagaca barungikira uyu Salumu agaca n'abatora yogura amakonti atandukanye cakarondera bafise amakonti akaza acisha kwa amafaranga mu kurungika mu Burundi. Ba bantu batanze amafaranga bo bazi ko yahaye babakobwa, mugabo hariho uwitwa Salumu nawe afise abantu bafise amakarata beshi ku ruhande ashiramwe ya mafaranga kugira ngo bayarungike mu Burundi. Hariho n'abatayacisha mu Burundi babanza kuyacisha Dubai kugira ngo byorohe bayayovye, base nk'abayayobeje kubera ko babonye ko habaye transfer direct miva mu Burundi iva muri Arabia Saudite igenda mu Burundi. Hari amafaranga badashobora kwemera ko agenda iyo bikoze kenshi, ariko kubera babona ari ibihugu vya ntuzenya vya paradis fiscale za vya Saudi Arabia, barafata kuva Saudi Arabia urungika Dubai nicyo kimwe biba byoroshe. Ashakura Dubai akashira Saudi Arabia akashira Dubai, hanyuma Dubai kumbure akayarotira akagenda ku mabiro abijejwe kurungika amafaranga yemewe n'amategeko kuko hariho y'abarundi, bagaca bayarungika mu Burundi. Mwisho gihe rero iyo umuntu wahaye amafaranga nk'ugu vy'Abarabu atakweretse ikarata yaguhaye ko yugawe, kuko n'amafaranga bayugariye ko barayerekana, muze mubishuze amafaranga yanyu babaye ariye babayafise. Iyo bayugaye uranapima we kuyishira kwa amafaranga nkawe we na konti yawe ukabwira boss wawe akayitestinga, bagaca bashira ko ruje bakakwerekana ko iyo konti yugawe, iyo konti idashobora kurungika ko amafaranga ubikunde. Uwo rero amafaranga muze mubaze afate screenshot ya telefone cyangwa ni muri banki mujane mubaze bakwereka amafaranga bayugariye ko ingena ngana ubone ko ari vy'ukuri. Mugabo nimba ahubuye ngo barayugaye akaba ntabikwereka ko telefone aguma yifise irimo ya konti yiwe, ivyo byose ashobora kuvyereka uwo ari we wese mu gihe amubajije. Ntibaze abahende ngo barafashe ngo amafaranga yanje ngo barayugaye kandi atakweretse kuri telefone yiwe ti amafaranga barayugaye. Muzoze muragerageza kugira uko barimo app mu telefone ya banki na monta y'amafaranga afise uko ngana afiseko yarugawe ayugariweko. Kandi ikindi nababwira nuko batigera bugara amafaranga ngo bayimenyirayo. Ndabasubiriyemo, ntibigera bugara amafaranga y'umuntu batafashe yayivye ngo bayamwime, barayugarira ko kugira ntagende. Icyakora cagenda kuburana akavuga ukuntu yarose ayo mafaranga. Cene yarose mu buryo aramenye ko abivuga. Ayo mafaranga icyo bakora barayamuha, nimba yatanze cash barayamusubiza cash mu ntoki. Nimba yari yakuye kuri ya konte, yari yashitse kuri ya konte bayugariye ko avuye mu makonti atandukanye, icyo baca bakora baca bagira
ntuzenya money back iyo yaje ava hose ku makarata yashikanye amahera kuri ya yindi yashizeho 1000 kigasubirayo, washize ko 5 bigasubirayo, washize ko 100 rigasubirayo. No kuvuga ko ya karata gushika hisigara igaragara amafaranga yose yayijeko agasubira ku makarata yayijeko avako. Ngaho bisigura iki? Nuko nubundi wa wundi ababwiye ko amafaranga yo bayugaye bayamusubije. Icyaca akora hari yaho ntibayakuye, arashaka gushakira kuri banki uriya muntu bayasubije akavuga akayarotira. Ayarotiye rero bakamuha mu ntoke, ashobora gushasubiza wewe wayamuhaye na kare nawe wayamuhaye mu ntoke. Sinumva n'impamvu atayaguha mu ntoke nawe. Ndiko ndabereka inzira batazoza barabahendamwe ngo amafaranga ngo yazimiye ngo yapoteye ngo ntazoboneka. Bayugaye bakayamwima, igikurikira nuko agenda kuburana bakayamuha kashi canke bakasubiza ku makarata karte zayashize kwijya bugaye. Nuko bimeze uyu munsi. Salum nawe ariko aragwana urwo rugamba. Wewe ntibamwugariye, amakuru mfise ntibamwugariye konte yiwe ni imwe. Abamuhaye amafaranga mwese yarayakiriye, hanyuma ngo ayaha umuntu nawe barayamwiba. Please, ubwo si uruhombo rwa mwebwe mwamucishijeho amafaranga. Hano niho nca mpera mvuga nti ubu tugeze aho twambaza ambasade y'u Burundi irakora muri Arabia Saudite, kandi narabashimira. Ndamaze kubona ko iyo habaye ikibazo nyezina kigaragara baragikurikirana. Je ndafise aho ndabikura nubwo ntarinda kuhavuga. Umambasaderi ari muri Arabia Saudite aragerageza gukora, ndamaze kubibona. Munabimenye ntimuze baranavuga ijya ambasade nabi, iragerageza gukora kuko ibibazo mufise ni byinshi, ntishobora kubikemura byose. Mugabo hari ibibazo, iyo bibaye ibibazo bigaragara ishiramwe ingufu zirezire kandi bigakemuka. Niki kibazo rero kibaye nkuko bakabarira amafaranga ngo mace ndabagira inama, fata mwese amafaranga mwibwe muyandika ahantu muyaterateranye. Kujya nabonye umukobwa umwe mwababaya bafashije kuyarungika Rusi yabikoze, akayandika ku mpapuro abayamuhaye bose, akagenda akabishikiriza ubuyobozi bwa ambasade. Namwe fata amafaranga mwibwe kuko muri mu magroupe, hanyuma aya mafaranga muce mugenda muhugwandiko mwayanditseko ambasaderi, muvuge ni wayabivye. Hano muravuga uwo mwacishije ko, ariko mukavuga nuwo nawe yayahaye, kuko bo baba abantu bafise imiduga bagiramwo, bafise amazu babamwo, mbere bamusanga bafise na vyangombwa byo kubayo. Biba vyoroshe ko bashobora no guca bahamagara bakaza kwisobanura canke bagatanga amafaranga. Aho gutukana no kwidoga mu bikore nkuko, niho muzokwirinda ko ivyanyu bizimira. Mugende kuri ambasade muvuga ati twaribwe, twibwe n'uyu, ni mudufashe. Mugabanya akajagari, niho amafaranga yanyu atazozimira. Nayo mukereye groupe mugatangira kuja mutuka umuntu yara yabivye, igitutsi nikimutobora. Nababwiye ko ari uwitwa Ismail Gwigamba na nyina wiwe yitwa nyina we ndamwibagiye. Okay, ndamwibagiye. Bivye imiliyoni zishika 500 abakobwa bari muri Arabia Saudite. Ismail Gwigamba aragenda yigurira igipangu mu Kanyosha, agurira igipangu nyina akibamwo n'ubakibamwo, kandi vyaraheze. Nubu murishuza mugabo ndazi ntayazobaha kuko ihise mu mbere no guheba mu Burundi no buyibera mu bihugu nyene. Ismail ari ngaho, mwene wabo baramwishe kubera ubwishi bw'amafaranga bari barose, bari batunze baratunganirwa, bamwiciye Dubai.
nabivuze mu ntango. Iyo muca mufata mukagenda kuri ambasade mugo yari yagifashe mu ntoki kino kibazo, ariko sinzi iyo vyahereye kuko ntiyagikemuye, kandi mu by'ukuri yari yagifashe mu ntoki, sinzi aho vyapfiriye. Kuko twe twarabaza, kino kibazo naragikurikiranye nkabaza ati basi nimba barayugaye duhe screenshot utwereke bayugariye mwangahe, ko tuzi twebwe abantu barungitse amafaranga barenga amajana kandi bose bahari. Twereke nawe rero nimba barayugaye bayugariye mwangahe, tumenye ngo wishuzwa ngahe, ayo bataraguha nangahe baguhaye nangahe. Ntiyabikoze kuko bari bayamuhaye, muvyumve neza, bari bayamuhaye. Ismail Rwigamba nubariho ari ngaho, Ismail Rwigamba Hamza ari ngaho n'ubu barararamye, amafaranga arayafise, yarayariye, ayandi yahitanye mwene wabo, ayandi yagurimo igipangu nyina mu Kanyosha. Kubera ko ikiganiro kigiye kuba kirekire, reka nzobakorera igice cya kabiri, ndabagira inama ndabereke ubundi buhinga. Umunsi navuze kuri Western Union na MoneyGram, ariko hari ubundi buhinga bw'uko ushobora kubwira umuntu ari mu Burundi akakugururira konte. Mu kwirinda kwibwa nzobibereka. Niyo ufise ikibazo nawe uzombaza muri commentaire, naco ndakikwishure. Igice cya gatatu, igice cya mbere, nzobabwira ukuntu ushobora kubika amafaranga muri carte SIM. Ukugurura carte SIM ibi vya Limikash canke Ecocash, ukabika amafaranga yawe kandi akaba safe, ukazoyatora utashe. Navyo bishobora kugufasha kuzigama amafaranga yawe neza kandi ntiwibwe. Abantu benshi mwibwa kuko mutabizi. Nimwaza murabikora nkuko muzo kwirinda kwibwa hovyo. Ndabashimiye rero bakunzi banje. WhatsApp yanjira aho hasi aha nyene imbere yanje, sinzi ko muyibona aha. Imona ni WhatsApp yanje, unkeneye andika ni plus 358 46 58 30 314. Sheni murabona ko yitwa Daniel Mugisha, nanje nitwa Daniel Mugisha, ni wanje officiel. Unyandikiye ukambwira ikibazo cyawe ndashaka kucyumva. Ikindi kintu tubasaba, hari abantu bafise témoignage, intahe zo kuntu babayeho neza nko kuvy'abarabo, izo turazikeneye kugira ngo babwire abandi bumve ko ari abayeho neza. Hari abayeho nabi bo turakunda kubabona batabaza, ariko tubadukeneye n'abayeho neza. Hariho abafise utuntu tw'ubwenge bagiye bakora bagishika ku kazi babatangiye kubafata nabi, bagakora utuntu bagashaka fata neza mu minsi mikeya. Utwumuze ngo tubwira abandi kugira batumenye. Nk'akarorero, hari uwambwiye ngo je nkishika ngo hano nakora ngo baranyimye ngo imihwi na mandarine n'imicungwe, ngo babisumye ngo baca bijana mu cyumba kubinyegezayo, bakabikora buri gihe. Frigo wapi, babize muri frigo naho barayugara. Ngo je naciye mbwira umugabo wanje mu Burundi, acira fotora mu kabati, aragura ivyamwa aruzuza. Fotora rero wifate na video mwere uwerekane mu kabati wacu muhira no muri frigo ukuntu vyifashe. Ati nyereka, umfatire video werekana ivyamwa byose babone ko natwe tubifise. Ati video bacira yimpati cyamagara mabuja. Ndabwira ati mabuja, ati shufu inaka, tibedi taye Burundi kida akiriketiri banana mandarine kida kulu kwesi mushikira mafi ana mama indo ana mama indo mandarine warashuno arabwira ati natwe turafise injya mu Burundi, turafise mandarine n'imicungwe muri frigo mu Burundi ngivyo nshaka. Ati jewe rero sinshaka ivyamwa byawe ngaha, ntuzurarenda kuza kuri yo mu gufulu fije on makwesi. Imisi yose ugenda wugaye frigo si vyiza. Sinshaka ivyamwa byawe, wewe zurugurura nta nivyo nshaka nanje mu Burundi wanje naho ndabifise. Ngo kuva umunsi nabuje aciyaza agura ivyamwa agaca bizana ashira muri frigo ntiyugare, kubera yuko yamweretse ko atari mpabe.
bakitubona bano bantu tugiye nko kuvy'abarabu bavuga ati abantu ni impabe barashonje, rero bagerageza kuguca kure canke kukwegezayo kuko babona yuko uri impabe uzoca ubirya. Ikindi kintu muze mugerageza mugira isuku ryinshi, umwereke isuku kuko bazi ko turi abanyamwanda, kandi murazi ko umurundi buri musi yoga, mu gihe umwarabu amara n'indwi we batoze. Mubereke isuku, unamuce n'impande wagize isuku yumve ko utanuka, kuko bobo babona yuko umuntu yirabura ari umucafu. Sindababesha, Imana ishimwe jewe narabaye ibihugu bishaka kumera nk'ivy'abarabu mu gose by'abarabu, niho nagiye mpura n'ibi mwumva vy'icyarabu mvuga gikeya. Hari ukuntu abarabu basuzugurana, iyi n'ibihugu nabaye mu birimo abantu bameze nk'abarabu barasuzugurana, umwirabura ugasanga kandi aho nababa nabo barirabura mugo barasuzugura umuntu w'umunyamahanga uhaje. Ivy'abarabu byo ngaho iwanyuza Oman na Saudi Arabia hoho urumwirabura bakubona nk'iyarara. Imana ishimwe ubona ibihugu by'abazungu babona umuntu nk'umuntu, badashobora kubona ko wirabura ahubwo babona ko cyane banagucana kure. So nuko rero muzoze mumenye ko mwitwara ngaho abantu muba, ukuntu mubana n'aba bantu mukorana ababose banyu, uko mubitwarako. Bakwimye indya menya ukuntu zibaka. Hari abantu ngo biminya ngo bakazoza kuryama bakarara inzara barahema basamye kubera inzara. Babwire ati ndashonje, ati akiri mafi shokoro mafi, ntariye sinkora, atandya zihari nta kazi. Akumva yuko ibyo bintu bibiri bigenda bibangabanganwe, akazi no kurya. Nkoresha inguvu, nimba utazi kubivuga kumbure, nkoresha inguvu bisaba kondya. Hari uwo nigeze kuvugira nabibwiye bose wiwe, ati bose kazi yari umumama, ati impamvu uzobona twebwe abirabure dukora cyane n'igiki, ni kubera ko turya cyane. Utariye ngo wuzuze estoma ushobora gukora ibintu by'inguvu. Utuje estoma ukora ibintu ukora bibayabaye. Bajye barabo bajubuka wawo bukate bakajya kumusekeshi, ntibigira baronka inguvu nyinshi, ariko twibye dukora bisaba inguvu. Naramuvugiye ku mubose wiwe, yari yaramwimye ibintu byo kurya, yacaza kumugura stock, arabagena mu isoko ati none ugiki kugira ngo ukore utidoga. Aramwereka ngo iki ari torera ibiharage, atora ubufu, atora umuceri, araza muhira agakubita inkoko ngaho n'umuceri n'ibiharage. Yari yarabaye gucya mu kwezi kumwe, yari yatangiye kuvyibuha, yabaye neza sa neza, akora akazi n'inguvu nyinshi, n'ubu ni hakiri imyaka 3. Nuko rero ubwenge burarahugwa. Mwe muri bihugu by'abarabu muze mwumva ukuntu abandi babayeho, abandi muza mutanga témoignage, mumpamagara nko ku telefone she mukampa audio nkayisangiza abariyo, bumve ukuntu namwe mubaho canke icyo bokora ngo babeho neza. Murakoze no gutabaza, karibu. Ufise ikibazo turashobora kugerageza kubavugira mu kubishikiriza ababijejwe mu rupfasoni. Murakoze.